ariko hora kaguma nkingira inari mu vyago ibaza misago inarira nibaza nindeyo zakundokora nk'umurasa sinigeze ncika intege umutima mfise namba suwareka ndege jaja niwe yanaba Double J yaririmbye kujya abantu kandi yagiriwe yagize mari chance niko no byita yavye umukobwa kabisa yagwa kwibaruka cyane ndamukeza Double J none uwo mubwira ajye bweyo vyeme aho wavuye kwivuko DJ Fernand se wiwe sokuru wiwe nasenge bamujomba wiwe bose bari ngama bro bavukanye ni NGOZI nitongo rya DJ Fernando ringa ikanyami aho yego kabisa ubugeni mo ndi mu ngwano naba ba Double J bakiriku abanye ndiko ndakubwira none naca mpindukira nkaza gukora kwa hatari sivyo kabisa nzobafata biragoye cyane hatari sindamuneguye n'umuntu amaje kudufasha ibintu byishinga hingo kabisa jaja niwe yandokoye Gomen ngize niwe yanawaye Yes ni kugasaka web TV utabazi butagira imbibe ni NGOZI ugasaka ningaho nyine kuri za ntene zirezire zimwe muri home neza ubu twumva tutonita ingozi ugasaka gusa twitwa gutanyera yose tuganje tugavye muri industry ya music entertainment hose turiho tugaba nabwiye kari kugasaka web TV utabazi butagira imbibe before yuko tubandanya bazugenda ugire subscribe yaba kuri YouTube cyangwa suive kuri Facebook page yacu uraza kuyibona neza ni bya bindi ni muri amateka y'ibyaganzo byiza bimwe bibaha bimwe mu makuru yizere kandi asisanzwe yameze neza kandi akunzwe cyangwa agezweho muri usanga je nitwa Angelique yo research media ndetse yarize mu pamuta mbere NGOZI kuga saka reka nabwiye ko ncanongera ko butanyerera mu no mwanya tuvugana umuntu mwanya tuvugana murabona ko turi kumwe n'umutama cyane akoze mu muziki sinovuga ko mu myaka arakuze ariko si cyane ku muziki niho no mwubaha kuko ni muzee wa kazi yakoze byinshi mu amateka ni mare naramubereye umufana muno mwanya nanje ndaniha agasabye kuko ndiko ndicara n'umuntu nanyigeze kubera umufana muno music brother reka mbare ndakwakira ndanakoramutse big up sana jewe ndi Gomen nkaba mva mu cyamugani ibanyita umusana ariko je singira mani naho mba samahani kuko jewe nta mitani mbayeho ku kiwani baza amani cyangwa baze hamudani papa wanje Yohani buri gesa munani injiri ndani yambaye n'imiwani yifatira Heneken jewe yampaye hani ngo nubahe nyagasani isome Korani kandi nirende satani we watamo madeni n'umudayimoni kana kwana n'amajini n'umudayimoni kana kwana n'amajini Gomen ngize nti mani karibu sana mwamubize kari Gomen from NGOZI ugasanga murakoze cyane gose wongeza ko tingizeni Gomen ngize nti mbe aho nyene nkikaza Gomen ngize nti yaba na Facebook yanje ni Gomen ngize nti yaba na TikTok ni Gomen ngize nti yaba na YouTube ni Gomen ngize nti ako kantu ngize nti nawe uribaza ati kwanza ati Gomen agize iki cyawe inyisho yonye kabisa muravyumva yuko ari ngize nti nawe cyavyumva yuko ari ibintu bihambaye Gomen before yuko tubandanya tubanze utanguriye gato turagaruka mu bintu bimwe bigiye bizanga umuziki wawe nivyo wagiyemwo iyo intro gato mu bintu tugomba tuganireko ariko muno mwanya ndahera ku kintu kimwe arico kimwe mu bintu abantu benshi mu muziki wonga NGOZI kugasaka bambwiye mbaze umuririmbyi Gomen mbe Gomen uheruka Uganda yego warujanye n'uduki Gomen Uganda naringiye mu kazi kanje kamisi yose ku buririmbyi abayibonye barabibonye narageze naririmbye neza cyane gose naraha mubonano na ambassaderi byari bimeze neza cyane gose mu ncamake nshimira cyane gose ishirame BDA shimira n'umuririmbyi Mayes asanzwe avuka ngaha hakujya Nyamurenza yarabigize mu ruhara cyane kugira mbe numva ngaha NGOZI ngere Kampala kuririmba nshimira ishirahamwe iteka service erongoye na bienvenue naryo nyene ryaragize uruhara kugira nshike iyo hakujya shimira n'uburongozi bumwe bw'NGOZI bwagiye muramba hafi kugira
ico gikorwa kigende neza kabisa. Ikibazo kimwe no wagiriye ko n'ibindi wagiye urumva ibintu musanga ivyagiye neza nza kugarukako, ariko ndashaka ndakubaze mbega music wakoreye wabonye Uganda, ivyo wabonye Uganda muri music uko nico cyari kikujanye, ubona itandukanira n'irihe n'umuziki wo ngaho mu Burundi duhereye ngaho Ngozi gushika muri Buja Flava? Mu bisanzwe abaganda ntabwo badusumbya umuziki kandi badusumbya no kuririmba, ico badusumbya kwitabwaho n'igihugu, kwitabwaho n'abagwizatunga baho, abasama amashirahamwe kanaka, amasosiyete runaka, baririmbyi cyane gose. Ariko no munsi mu Burundi umuririmbyi novuga ko ari mu bantu bo basa nk'abana atana kimwe bamaze, niko no bivuga kabisa. Gomen nk'umurigenti waritabiwe, kirori cyawe cyaritabiwe, kuko tumenyereye tubona hari abagenda ngo bagiye Belgique canke hehe, ugasanga bagiye kurimba muri anniversaire, ugasanga haje abantu batanu, amafoto bamwe n'amafoto ntanaboneka ibiteramo bagize. Gomen we byagenze gutya, yaragiye muri show imeze gute, nayo warugiye kurimba anniversaire nk'abandi nkuko tubyumva? Reka tuze turabwiza abarundi ukuri, twe kuza turabesha izi show zose guhera kuri bakiriku, guhera kuri bande, abantu bose baje kubona buri indege bakagenda iburaya. Ngira ngo bararavye concert iheruka ya Kiriku hamwe n'uwo bitari noji, harimo abantu batarenga 10. Uranyumva mu frere, musanzwe nta muntu wo mivyo bihugu yoza kurorera umuririmbyi wo Murundi n'abarundi babaraho hantu biyorganiza kujya nyene bari uranegera, kujya nyene bari ukaririmbira bajya nyene. Uranyumva par exemple nka jewe naririmbye Kampala, ariko nta baganda bashika 10 bari bahari, n'abarundi bahajya nyene bahari, ni barundi bavuga ati reka tyorganize turyoherwe. Uranyumva nta kirenze kabisa. Birumvikana cyane uvugije ukuri, sivye ko Gomen nk'umurigenti genda muzi kandi kuri seno ugezeho kubita kabisa, abantu bose bagasimba bakaguru. Katwizere yuko abarundi bari Uganda babanezereye kandi babaryoheye. Gomen ikindi bibazo bigiye bigaruka nivyerekeye umuziki wa Gomen. Watubwiye Uganda waragiye nk'umurigenti kandi wararimbye, urumva ko wakoze ibishoboka byose, sivye yuko nyene ibiro biba bitandukanye mugani wawe. Gomen umuziki we muno mwanya bifashe gute? Umuziki wanje novuga muri rusange nk'umuziki Burundi nyene, umuziki wanje uhagaze neza cyane gose, uko umwaka narasotse igihugu, naravuye mu Uganda nkoze indirimbo, ndafise project zishika nka zine ziri muri studio, ndiko ndategura ibiteramo sama umeze nk'uyifise kandi bizobera muri kibanza nyene turimo mu ncamake. Umuziki wanje nka Gomen mparuyeho narindira ne passe naho nduno munsi narateye intambwe gusumba uko narimeze mu mwaka uheze kabisa. Gomen tumenyereye abaririmbyi benshi baririmbira ngaho ingizi ugasanga ico kazo ndakunda kibaza abartiste benshi kugira ngo umenga atere imbere acaje Bujumbura, ariko Gomen ntiyamanutse Bujumbura. Ariko umuziki wa Gomen wanashaka tugire kuvuga abo mwatanguye kurimba bose nti muri mu rugero rumwe, hariho abasuye inyuma, hariho n'abatiye baje imbere, hariho nabo mukiri kumwe mu rugero rumwe. Singiye kubavuga amazina ko yano badiko ndarengera, mugabo barahari kandi turababona. Mbega Gomen girageje kureba mu muziki we yateye imbere canke uracari hahandi canke warasuye inyuma? Umuziki wanje warateye imbere cyane gose, uko je umuziki wanje umeze nk'umuriro w'ibishitsi. Umuriro w'ibishitsi ntabwo ntawususaniye n'umuriro w'ibihunda. Umuriro w'ibihunda yo watse urazima kandi n'umunyu tukanaguruka ndetse, ariko n'umuriro w'ibishitsi nawo uraka ukagumamo kuburyo bukuntu umwaka n'imyaka n'imyaniko uzosanga umuriro ahantu. Jero music yanje ni impano, ntabwo ari ugutomboza ko uri koraba iyo nahereye naho ngeze uno munsi umenga ndi mushasha kabisa, urumva kumuzana nta wigira. Kandi roje music yanje ndafise aba sponsoriza, kandi umuziki wanje ntiwigera uhomba n'umunsi n'umwe, kandi shobora gukora indirimbo imwe mu mwaka ariko ikazokundwa imyaka 15. uranegera maje kubona ko ingozi abantu benshi bevuriwe ingozi baca baprofita kuja ibujumbura. Urumva ni go ruhomboro twebwe tuguma tugira nga ingozi keshi, kandi nga ingozi kuvuga ngo nta baririmbyi bahari kandi n'amasidi yakomeye ariho, ariko amasidi yahari nta producteur afise. Urumva n'ubonetse acaje ibujumbura, studio ziraza nga kwaca bazabana bakaza kudifikinisha ko ntuzogenda gukora mu muziki kutegeza kuzoshika ibujumbura, gusanga aba bari abandi uko turi mu rugamba. Mu gihe rero uri mu rugamba ntushobora kugenda mu rugamba witeze gutsinda, uteze kugwana kugira mu gihe tuzoguma dukora music yacu ngaha, nishobora kujya muri competition n'abari abahungu b'Ubujumbura. Kandi riki nagoma nakubwire umuziki uno munsi warigabuye, uzura bari ikintu bita Buja Forever. Urumva wugariye hajya nyine kugera mu Bugarama. Uranyumva ubwo nka jewe nk'indirimbo nka ntawigira nka Karorero, ni indirimbo nuvuga ko mu Barundi baba barakoze indirimbo umwaka nta ndirimbo nimwe birimo bisumba. Ariko je nagiye gusaba interview ahantu baca bamira ngo indirimbo gura tuzoyivuze ukwezi kose nguzotanga 100. Uranyumva umva tugeziro mu gwego wo guhembwa dushiraho n'ivyo
twarose ko nyine bwakera nkitangwa kuririmba amaradiyo n'amateleviziyo baravujumba bakadusanga muri wacu bakaza kudusanga ama interview ariko no munsi wewe uri umuririmbyi ni business bisaba ko ugiye umuririmbyi umuziki wawe uvuzwe utanga amafaranga kandi no twekera warakora music wakora video ugashira kuri CD uranegera ugashira akakugurira ugaja n'undi akugurira ugashira n'undi akugurira ukabonifice ariko uno munsi ushira kuri YouTube ugacurenza ko n'ijambo ngo ni mumfashe mukore sabone kabisa natari yeah man mbo mvuga muziki wa Gomen avuga nti jewe sinzima nguma ndi kwa kundi na cyane kagashitsi kakira kavumbi ko muri niko biri nta Gomen yego kabisa Gomen ngize ni hari abaririmbyi benshi hariho kategori z'abaririmbyi ngaha zibiri ngozi turiko turabona twebwe nk'aba journalist hariho new generation nimwe twitwa bashasha ariko baraza kandi bariko baraturira banashaka muno mwanya byose bimeze ko muziki ubu ni kumeze burimo kategori zibiri abakera nabashasha ngaho ngozi barahari hariho n'abatamba mushasha w'ingozi uzi ninde mbo novuga hari abana ngaho ngozi ariko hari abana ndiko ndabona ko barakora uturimbo tumeze nk'utwo tura branding hariho badabwizi ndazi yuko nawe umaze nko kumwumva bro mviriza nakubwire tuze tureka gushiramo ibishobisho nk'umuziki turimo urumva dabwizi n'umwana wo ngaha musanzu kabisa sivyo kandi afite akazi keza ariko ijwi n'umuziki biratandukanye urumva mene wacu jewe ninazoza kuririmba nisunze ukuririmba urumva kugira nzogushikiye ngenda kurenge bizongora cyane uranyumva umva umuziki w'abana buno munsi ariko ariyumvira ati mbe dramataririmba gute ndirimbe nka dramati kora creation yawe kabisa kuko nuzomurenga ari wabikwigije dabuzi yarasoye indirimbo imwe zibiri sivyo nk'ubu jewe nka Gomen tugiye mu barabarana dabuzi ninde bobo kaduravuga ati uyicwa nde ndazi ko dabuzi je nk'abantu nka 500 buvuga ati ni Gomen dabuzi ntibo mumenye kwidandaza rero biratugora sivyo umuziki wa Petrono musi uri kuri TV online honyene kabisa kuri zo social ngira mwavyumvise the brothers muri ko muraza muravyumva yuko muzaza ahisaba avunira mu mavaza neti umuziki wanyu kuri dandaza kuko abankako Gomen nawe gatoyi tumeze nk'abahengama hari akabazo nariko mbambaze kwico kibazo mbega ubona basi hagati wewe Gomen bavuze yuko umuziki wanyu utandukanire wowe uri kuri TV online kandi mugiye mwibarabara bavuga nti ubu ni Gomen muganda bwizi bato mumenya mbega bo ubona hagati yawe nabo iterambere nabo riri heri rizotinda riza cyangwa ntirizoza bivanye n'ivyo ubona bariko barakora ubuhanura iki nk'umurije mbenda kubaze umuntu asosa nk'imbombo gute nibishure mbajije wewe oya nabo nibishure kubera ngira ngo niriko rasoza nk'imbombo nakubajije ko ndakubajije ko ni uzanye dabuzi umuntu asosa nk'imbombo gute ngira ngo isoshe n'imbombo ngira ngo cyase kukompara yuko imbombo iraza turarimba ari ibintu turasigura ko nk'ubu jumba yati bareke bavuge bisigura iki ndabigusigurira umbaje ati nta wigira bisigura iki ndabigusigurira umbaje ati byitse imanza bisigura iki ndabigusigurira none mbe ndakubaza ati nivyananira nzotura isabuni ni yaranje sigura isabuni bayiyarangisha gute Wijurari noji ni wahirinze byo yuko uyarangisha mbe ndakuye ikibazo kimwe kabisa abana bararibwa baratekwa mu nkono babarya gute shaka mudonye kimwe n'abana babarya nazo zenda bafungura ngira ngo bateka musafuriya ngo bebe ngo kore hehe umuduga ngo hehe kumana kumvikane bro kumvikane ndeza nabwire nenewe jeje nyine hariho indirimbo cyo kuba ndiko ndaraba kabisa twicaye n'umwana navyaye kandi afite n'imyaka yo kuraba niyo ndirimbo ariko nkacenda ugacuyizimya kubera ubizi bivanye n'ibintu par exemple nama nabivuze keshi daboje yaririmbye kujya abana kandi yagiriwe yagize mari chance niko no byita yavyaye umukobwa kabisa yagwa kwibaruka cyane ndamukeza daboje none uwo mubwira ajya gweyo vyeme nakubajije ko yavuze kujya abana babigize umugenzo ujya gweyo umujya kashide mworinete kwanza gurambaze nkakubaze ujya gweyo umujyi wo mu no munsi na ugice yaje ko yavuze ngo kujya abana babigize umugenzo ujya gwibazo umujya nawe daboje niyo ujye umwana wiwe kwanza kuko nawe none ujye umwana wiwe bajya gute ngira baraboze twibandanize bro okay
Yes. tubandanye ibyacu. Yes, nazumvise ngira ngo inyinshi bayumvise. Kwanza icyambere na mbere imyandikire nyine urumva kari hatari. Reka twibandanize mu bitama gomen. Ariko kico kibazo rero jewe ndamera nkuza ko bafata mugongo gatonya. Ariko ntibagire kisi dukunda. Turimwo bambe tuko turadandaza mwibi bihangano byacu. Ikunda benshi ivyo. Ariko nagoma ndakubwira ikintu. Isuku igenda nawe ni kwa bari kugenda. Isu uzosanga yagusize kuko yo iranyaruka. Iranyaruka. Ushima mubayiciye ko bose abo birutse nayo. Nta numwe yayicitse bose yahemutse bamize. Niyo mpamvu isiro kwibuka nayo iragoye cyane. Ahubwo ziya ndirimbo hazogera igihe. Urumva muri kazoza. Nabo zibatsera isoni. Badikora zumviriza. Yego kabisa. Yes. Zibatera isoni. Musanzwe indirimbo dukono munsi musanzwe karagaciyemo nico gihe tugezemo kandi biya nivyo n'abana bo bakunda urantegera cyane gose ko umwana w'umuntu ushaka kumuzanira ivy'imiziki kirundi ya kera urumva acyo ati turi muri new generation niko bibabire kabisa. Yes, gomen yararirimbye hariho bacancu amisa ararimba hariho basadi brother cancu amisa sinzi ngira ntimwabonye gusa ndazi yuko nawe wabonye gusa ariko uraza nawe ndi wari vyiyumvira wararimbye hariho side brother legend side brother n'abandi benshi bagiye atandukanye bakiri ko bararirimbye wewe ukwega kubo kuvuga ntimwabana ingo uri kuri stage n'abandi benshi bagiye atandukanye narabonye n'ikiganiro wakoze ku televiziyo aho niwe ndavuga izina uvuga yuko DJ Fernando avuka ingozi wanamubonye anavuga n'ahantu neza avuka mbega gomen abo bana ubonye bariko baraza mwuno mwanya bagaca bakubita gasanga bakubise Belvedere yuzuye yose wewe nawe gomen nk'umutama uvyumbira gutwifata gute ese ntanzigo ntagashari bava yote erega ntashari rintera niyo nyimba DJ Fernando yujuje ngaha ahuzuza ruko ari je namuzanye kabisa cyane cyane ko umva nogira icari cyaburi ndanezerwa kuko arumva kandi ariko ntuze wibagire ko kuri urubuga Urugendo sinzi kuja mu biteramo ngaha nta muntu numwe ansumbya abafana ngaha fanatisme usanga fanatisme turayifise uradubye urumva suba roje haro nabandi abanyengozi ngaha aje ku isene bakavuga ati toka urumva mu ncamake rero jewe kintu no kubwira aba bapeti bose kuravuga je nkuje kukungere niyizi nta peti numwe arimwo asumbya music amaruvuze ngo DJ Fernando avuka ngaho ingozi birambabaza cyane rwose yuri kuri Garama aho wavuye kwivuko DJ Fernando se wiwe sokuru wiwe nasenge bamujomba wiwe bose bari ngaha bro bavukanye n'ingozi nitongo rya DJ Fernando ringa ikanyami aho yego kabisa DJ Fernando naze tumusaturire kwanza yego kumayo oya ararivize baramuzaturiye ko niwe yamahaza no kuharaba yamaze no kwakodesha baharima ariko cyumbiye ngo umunyagitega siko bazi none beshi baziko beshi bandazi banuko ko kangine ganira ndazuma je DJ Fernando no wevuga nti munyagitega sewe bamita Zakaria uwo Zakaria nawe ni mwene Benoit una bazi bose DJ Fernando uraza urazutora ka parcelle ka kwanza nawe ugamure nagatora ragafise yamaze no kuziraba yamaze no kuziraba muga muhoje ndaje twari kumenya irige duherukana ngaha narume bari kumwe ngahe nyuma yaransavye ati twe munyereke nanjye bya nantangaje cyo gihe sine ndabizi kabisa cyane mubaza ati DJ Fernando uwo muntu muzi gute ati ni mujomba ndamaze ati wewe uri umwuzukuru wa Benoit c'est bien sûr kabisa nana majambo mesha nabaye ija gihe DJ Fernando ahera kandi n'umwana yitonda ujya mu peti aritonda mizo fresh anyway gomen reka tubandanye gatonye tuvuye ku muziki wo ngahe nigize ugasaka ndize ugasaka n'umuji wariza abantu benshi mu muziki bamwe barahaciye ko twarumvise amakuru amwe mvuga yuko n'aba bafise imbere yuko batangura umuziki wenyewe bazokorera indirimbo n'ingozi no bafise twini ko twumva yani barara no muri studio ndetse sawa yaza kurikirana Endomike urumva yaza kurikira abatipe twa Iskado ndamubona Iskado niwe yaza kurikira twabura muri studio ari umupeti je ni ugasanga muri town muri ville Bujumbura ambye ati gome kindi mu kuririmba bavuga ati welcome kabisa mu game sana yes uro muziki ngene jizi numuji mu muziki ufisa amateka kandi menshi mukombozi washaka kuzomubazi indirimbo yatangwe kuririmba mu nkambi y'impunzi indirimbo yaje twasingira aba kabisa na cyane ko mwana agiye murakorana amakora bondo umwana nazumva kugira dugwana rya korabo je twarahuye dugura kuri amikari Bujumbura kabisa acarambwira ati
wewe Gomen Babu. nabwo ati je nije Gomen mzee nabwo ati ni hatari sana Kabisa. ivyo vyuko yakoresha indirimbo yanje mu kambi yagiye kubimbwira après twarabaye abajama kabisa natari sana mutama eti rero muziki ngai ngozi urumva bisa amateka menshi mugage ndiko ndagerageza kuraba amateka hari haho na rimwe na rimwe mengamera nk'ari aribagira kuko turi turaraba Kayanza mu muziki izimvukira zo mu Kayanza ngaho turiko turavuga intara za kera niwo muno mwanya bafise titre kurusha abanyengozi n'abanyengozi benshi bahavukiye mu muziki umenga bashaka kuyihakana kuko turabazi benshi namubajije ngira ngo yovuga ntiti je sindi umunyengozi no urumva kintu nagomba kubwire niki Kayanza mu bisanzwe iri gukora sana urumva iri gukora cyane kandi barabimerita kabisa mugira babimerita rikabadugire sivyo je nagomba nakubwire ko nta musi numwe uzokumva mu ndirimbo ya Kiriko avugamo NGOZI ndihenze ngaya kabisa nta musi umuzumva mu ndirimbo ya DJ Fernand avugamo NGOZI ntibikunda ariko Esa ntabwo ari umunyengozi mugana yumvise yuko umenga yakora n'amakaraoke ngaho yakora karaoke ngaho kuba yakora karaoke ngaho nibice bisigura ko ari umunyengozi yavukiye he nawe DJ Fernand ndamwibuka ari no mu DJ ngaho avuza muri karaoke kwa Diodon navyo bihakana oya ngira ntiyo bihakana kandi uranegera twe ngaho twe dufise tala hariho abantu bitwa irimo vocals ndababona bari abana bari bazi kuririmba sinzi ahantu biri gutandukana kwabo byatumye umuziki wacu usubira inyuma cyane bose ariyo mpamvu ubona uno munsi ndiko ndagwana ishaka kugira ndabe kubasa ingozi uguma ari n'akantu gatoya kaguma kaka nabukebuke yego ubu ngozi umuziki umenga filme cinema comedy nivyo biriko yadomina kurusha n'umuziki ya comedy kandi ro aba bana b'ingozi ingorane bafise siyindi babona ko wese arashoboye kabura gakuruka ariko nagomara kubwire ko uno munsi haro association kabisa unanjire mu kito kibazo nico nagomba ndakubaza nabanyene mvyo bantu nyinze kubaza Umuririmvyi GOMEN abantu benshi bugize isaba bafise amakuru yuko hariyo association Rw'Umuririmvyi kandi iyo association ntihenze mwazize ngo ni association des artistes do Butanyerera imwo Kirundo ngozi na Kayanza Muyinga ntirimo mbega ico cyumviro cyavuye he nka GOMEN kuko narumvise yuko nawe urimo twatangwa ari NGOZI ako dusanga NGOZI uzoba ari umugwa mukuru wa Butanyerera uranegera cyane gose umva ngo igumana ya force yari bwa mbere umva rero mu nyuma rero ko twace turavuga ati abarika tugira Butanyerera turi kugumiza ingozi gusa uca tugira Butanyerera yagutse cyane gose kandi turiko turabona ko hari ikintu cyo kirevura kuko ubu twatangiye kotiza twatangiye kwanza kubona tumuririmbye bana arashobora kuba afise konte tuko tegura kuzodefira ro premier uzotubona kwamaje no kubisa mu komine kandi baratwemereye uzobona rero no munsi uzobona ati noneho abana babaririmbyi nabari barabuze urumva kandi nawe nk'umujournaliste nawe kubamwo kuko si shirama ry'abaririmbyi gusa banigeze no kumpropose karati tuyigire cooperative nabyo ato cooperative rwe tugiye kuri ibigori wapi tugiye kuri ibigori tugiye cooperative sangwe wapi ateka kigumize ari association kandi kirenga ko ni president wayo neza cyane GOMEN rero nka president w'iyo association mbega nibihe muri ko murashira imbere muzoshira imbere bimeze gute muzokora ibiki muri iyo association kuko n'umugambi mwiza wanashaka wo gutera intege kuko hariho benshi uzofasha ndabizi hariho cyane abaririmbyi bamwe abo bana nk'itwo turavuga naho bitapa mugabo bazoba bakeneye ko nk'uwo mwanya imbere association hari ikibazo bazogira akabitura nk'inararibonye mu muziki gahunda basimvuge ibyo mushaka gushika nibi objectif yacu kwanza nukwerekana ko ingozi umuziki uhari kabisa kandi nukwerekana yuko muri hamwe bishoboka umva intumbero yacu no kushira abaririmbyi hamwe abaririmbyi mu buryo tuzoba dufise turategekanya ko tuzogira ikintu kijye n'ubworozi kabisa kwanza kiduhuza twebwe kabisa hanyuma mu byo turategekanya ko twebwe tuteza kwigira ikigega cyacu cyo gutegura amakonsere nga mu gisagara cya Ngozi gutegura amakonsere abana baduga inyuma yacu ari ukeneye gukora konsere ahantu nyimba ari za Nyamurenze nyimba ari za Mivo nyimba ari za hehe twabwira ati geno tegure sho twe turahari nk'abakuru bawe yego kabisa none GOMEN nka association rongoye des artistes do Butanyerera zoba intara imwe yagutse yo ino muri ruguru ni nta kintu ubona
kubona abaririmbyi cyangwa abaritiste bo ngaha muri Butanyerera kamvuge Butanyerera sose kuvuga ngo babuze ubona wose aba nka guverinoma cyangwa leta idutwara mu mwanya mu bisanzwe kubijyanye n'umuziki ndundi ugiye gusaba leta uri kurayigora kabisa reka dusaba ahubwo abasanzwe badushigikira nkanegera abasanzwe badushigikira uko leta ibifise ibindi bikorwa yitayeho uranegera kwigisha abana ku buntu kuvuza abana ku buntu abakenzi bafise imbanya uvuga ko duciye tujya kubatamwo n'ivyo kandi leta yubaha yaradushiriyeho n'ubushikiranganje ahubwo tubaza tubushikiranganje mu baziki bw'imico kama nandi leta kabisa ifise byinshi babiraba kandi urazi ko ni naduha n'impusha ari n'igihe n'impusha zimwe baziduha kubusa ahubwo mbo yumbwira ati ubushiranganje bwawe bugufasha iki uno munsi je ndibuka ko nkitangwa kuririmba kera waradepose kete mu bushiranganje kana wateguye umugambi bakaguha amafaranga twarabona ibiteramo by'abaririmbyi umunsi imisi mikuru abaririmbyi mu ntara ico gihe umuririmbyi akaronka uburyo nawe akaronka amafaranga ndibuka ko ico gihe narabaye n'umuambasaderi wa Copa urumva Copa Coca-Cola urumva twaronka amafaranga ariko ubu umuntu umenga n'ubushikanganje bwaradebukiye cyane gose nagomba ronda mubwire Mutama Gervais abayeho nuwacu arabe afashe cyane gose abaririmbyi kuko bari mu bantu atamuteka bafata umugongo cyane gose paraporo y'abantu bakina umupira bariko barashigikwa cyane gusumba twebwe abaririmbyi nyakubahwa ministre mugire mutugarukire kandi warakoze cyane ni wamaye image zo gushira muri 50 wavyibuka dora muri presidence 2013 mubaho cyane kabisa cyane gose Gomen akangomba garuka gatonye mugana nsubiye inyuma mu mbabariye gatonye waragiye Uganda kandi nazi mu banyengozi ngira ngo ari we wenyene gusa sinzi oya no ndikamvuga bariko barakora umuziki n'uruguru suvuga bahavukiye kuko hari habagiye turabazi wewe mu bantu nk'uno mwanya ikora umuziki ngaho ingozi ndazi yuko woba basi niyo buri utari we wenyene uri muri baki nirihe banga wakoresheje kugira ngo jabuke igihugu kabisa ko kandi bagiye ukakubaza kugira ngo jabuke igihugu kwanza icambere bisaba gukora cyane kabisa umaje gukora cyane ukaca uba collaborer n'abandi bari hanze bo mivyo bihugu kabisa ariko naho mu bakollaborer bivaye n'ibikorwa ufise uri kurakora urantegera mico gihe rero wamaje kubona ibikorwa byawe biri fresh baraheza bakavuga ati umuririmbyi kanaka Erika tumutume nk'aba diaspora aze aduteramisha Murundi wacha ryohera abantu neza cyane niko abarundi benshi bariko barasohoka nagira uzokubesha n'abarundi bake basohoka basinye contrat y'amafaranga biragoye cyane kabisa mugandi bazo udufaranga we warazanye nk'uwogura nk'akana avuga nti baba karaga kantu ngaho kazigiza amafaranga ntayo wobura uko nyimbaragiye urabona ama video wagira ama video ndi kuri ndi stage urabonye kuba amwe amafaranga baramuye amafaranga kandi ugira urimbisha umuntu ari ndahagurukiye ari aguhamahera bamuryohereye cyane gose Gomen n'umukari wa show turamuzi cyane Gomen reka tugarukire kuri association gato dutumira nk'abaja kurangiza association warayishinze kandi ndumvira imukukive kandi yaratanguye gukora amakuru ndayafise neza kandi ndibaza yuko nka Gomen nka president ijambo worivuga kandi ukagira n'icyo uvuze mbega association yimiwe kuja mu bande nabande mbega bazohugana imiryango ryari canke baraca bandanya gukora mbega hasabwe kugira ngo yijemo usaba iki muri usanga abantu bose baba artiste mu bisanzwe association twebwe kugira ubemwe nta gisabwa kabisa imiryango iba yuguruye kabisa n'uwinyamurenza areme kujyamo n'uri he ko n'abari mu Bugande barimo kabisa mu bisanzwe no mu association turimo ndiko ndaraba harimo abaririmbyi gusa harimo n'abapromoteri bake ariko twari twipfuza association yacu ko iteza kubamwo abaririmbyi akabamwo abajournaliste uranegera akamo bakinyi ba filme urumva akamo n'abandi bantu benshi cyane gose batandukanye ndetse n'abadandaza uranegera tukaronka abantu benshi uko mu gihe turabaririmbyi gusa duzosanga bitugoye uko ni wategura igiteramo nta muririmbyi azokomera kuja ku muryango kandi nazo bakeneye kuja kuririmba umva mu isanzwe turacakeneye abantu benshi kugira dukwize igitigiri ntibizokunda ko imiryango izama yuguruye ugishiramo ntigigera ryugara urakoze cyane yes ni anje kirorite timidonete ndikere yariste mu majambo make Arthur njizi kugasaka kuri anene zire Gomen akajambo sinovuga kanyuma kuko ntugiye kugira bya bindi mu mwanya uracyahari muganga imbere yuko iganiro gihera ni ke kantu kakanenge
ikibazo cya mbere uba warabonye muno music yo ngaha NGOZI ku Gasaka wonegura byotuma vyafakita ku buryo umuziki muri rusangi w'umuntu Carriere yiwe kuko ubusemo experience umuziki ukorenga igihe kinini watuma Carriere y'umuziki idatera imbere ako nakambere akakabi Gomeni nk'umu artiste nakaye kanenge ubuna mu muziki ukorerwa ngaha kuko benshi twumva kubya nije nta muziki nokorerwa ingozi nokorera ingozi cyane twinjire mu tuvugisha kuri mu mati n'aba producteur bahawe nutuye tuntu tw'utunengo waraneguye mw'ivyo kugira ngo uce twibandaniza twisozereka kandi cyane musanzwe umuziki w'ingozi ngaha abantu benshi bariko batuma usubira inyuma cyane amaradiyo arimo kabisa uranegera cyane gose amaradiyo arimo gute amaradiyo arimo dufise ibiganiro bibiri vyonyene ngaha hariho popular artiste hariho na tubamenye live show ibiganiro nivyo bandura indire nivyo ivyo biganiro ndabishimira cyane gose vyimva mutima nkashimira cyane gose Viva Sport uranegera nkashimira cyane gose umuntu yemwe ariko nagomba ndakubwire igituma muzi ati amaradiyo urumva nuko ushobora kuba hariko araba dufate nka emission fulani igirwa n'umuntu kanaka atari mu mwabo ugaca usanga mu kiganiro cyose akoje indirimbo z'inyabujumbura gusa nta ndirimbo n'imenye ngo zigeze bamwe kandi turi ngozi ugaca usanga wero wa muziki wasura nawo ukiri mushasha uzovuza muri cya kiganiro nyene uranyumva uzavugije muri cya kiganiro nyene nta wundi muntu azongera kuvuza ntayobegwa rero kandi bakaca banakubwira ikibabaje ngo ningo je ngo warayimpaye indirimbo none wombwira ko badiwani ba DJ Fernando baimbiza bazizana ngaho ingozi kabisa barabanye rero arakengeretse ariko nibanashaka bazorufate mu mugongo kuko iwanyu umuntu yatera imbere nawe uzotera imbere uno munsi iterambere tugezeko yo atavuka Petero nkuru nziza byo twaba turabona kabisa Imana mworohereza ari hose kabisa akandi kabazo kakabire n'abajeti mbega ko benshi mu abantu bariko barazavuga nti je nta muziki nokorera ingozi muri cyo y'ingozi kuko benshi barabivuga nayo wavuze wameze nkuko avuga nawe takashimangiye ko yuko umuziki cyane uri koraje gukora ibujumbura biho bimeze neza nakakimunegura nawe bisubireko ndakubatse sivyo wari mu projecteur yitwa CPG niwe muntu yaratanguye kubizamo neza ingozi uragahanga ingozi hariko cyageze Kenya uranegera none wumva ingozi zo cwasigara uharindiriye mugabo turafise bamwe nkaba hariho bahatari baziko yetu hariho n'abandi benshi yatandukanye hariho mbiza nabwire meneho sivyo yuri mu taxi driver kabisa hari restaurant uba wemeye kujyamo uranyumva kabisa Imana iri maje gutera iteka ikagwa kugendesha imodokari ya restaurant so yakujya kuyijyamo Mwanege Gomene abantu dusigurira Banduri ndi reka nagusigure gato ubugeni ndi mu ngwano naba ba Double J bakiriku abanyene ko ndakubwira none nace mpindukira nkaza gukora kwa hatari sivyo kabisa nzobafata biragoye cyane hatari sindamuneguye n'umuntu amaje kudufasha ibintu byinshi ngaho ariko bivanye n'ubumenyi afise arafise ugwega ariko atoja kuheganwa na one way neza cyane gose ai please kabisa mvuza amakosa oya kabisa yibi rashobora kuvyumva hatari akacamba ngo Gomene yamponze no sinamuponze kabisa wenda gwakarore nk'ubu jewe wamubona ifurufumba ngira nsura ngaha turi kumwe n'abandi ba Double J n'abandi none mvira ko je notegura igitaramo je nka Gomene hoza abantu bangahe ngaha biragoye kabisa biragoye turazinanye urumva rero ntayo ntibaciyumve ngo ndabaneguye oya nagwe yakona jiwe ari je sinotegura concert ngo mona abantu jana ngaha kabisa birumvikana yes Gomene cyo kurangiza nibihe Gomene ategekanye nyuma ya ntawe igira inyuma ya Ditera Imanza n'izindi nyinshi zitandukanye inyuma y'igiteramo watuzaniye DJ Fernando n'abandi nibihe Gomene kategura kugira ngo abakunzi basho cyane ko turi mu mujyi ngo w'ibirori ngaho bose n'abajumbura ariko bawita udutegurira ibiki mbo kugira ngo turavuga ro ibintu dufise n'amarezita jewe mwisama ndiko ndarondera abaririmbyi bashika batatu nzokoresha ni diwan tiko turavugana sivyo
nawe ntituraheza ariko turiko turavugana mfise uwundi Rino nawe nyene turikwewe twari twatangiye kuvugana ibijeye na show yo kuraidi ariko ntitwagihurije ko ariko nawe nyene mwazokora muri sama arimwo urantegera bisanzwe isama ndiko nderaba ingene no yo kipayos enzo guhari zita mimisi show ya mbere ashaka kuzotangura mu ntango z'ukwa gatandatu itariki ntaramenye kabisa kuvyeki n'umuziki naho Gomen gashasha nakahe rega ntawigira turyohera ntawigira abaryoheye vitema nz'abaryoheye fise indirimbo muri studio yitwa ivyise n'ubusa ariko bibuza urarusa kabisa ndafise indirimbo y'urukundo yitwa ndaragupfiriye ndafise indirimbo yitwa kora neza nakoze mu Buganda neza ntibora yego fise n'indi collabo kandi nakoze n'umupeti twa Baby 6 indirimbo yitwa barusako fise project zine ni imisi kabisa Baby 6 kabisa Gomen gatonyi je akarimbo kanjohera cyane ubwo muduririmbira unyene tuje dusozera jaja niwe yanabaye jaja niwe yandokoye Gomen ngize niwe yanabaye jaja niwe yanabaye ibariho abanyanka ariko rakaguma nkingira inari mu vyago ibaza misago inarira nibaza nindeyo zakundokora mumurasa sinigeze ncikintege umutima vise namba suwareka ndege jaja niwe yanabaye jaja niwe yandokoye Gomen ngize niwe yanabaye jaja niwe yandokoye yes big up man dirimbira ryoshe cyane sana tu kabisa poa sana tegzero de mabro kandi video yawe yakorewe ngaha cyane gose narayibonye cyane yes nanje kiroti timito ndetse ni crealiste mumza mjizi kugasaka nabwiye nanje majambo make ni Duke ni Mr Unique from mjizi kugasaka to kumina bad boy rasta man ndamito musaza regent go men gizeni from here mjizi kugasaka Saka. But we have Inter in Butanyerera. In Butanyerera. Yes, we are seeing in Jizi kubera batuza baraza nawo nyine bavuga niti ni kumugwa mukuru the capital. Kabisa. Yes, Gomen kanda gushimire tugiranye ndeze ibihe bizima nipfuzimbira yuko nikenzo gutumira zo kwita buzo tubwire. And another day try to call me to make a dialogue like this. Kabisa, thank you very much Gomen. The same to my bro. Yes, job bless. And your job bless. Kabisa.